ego birahinduka, Imana itegetse birahinduka, naho vyoba vyananiye abantu bihuye na Yesu birahinduka. Ingaruka series mugiye kubonamwo umukinyi mushasha wo mu Burundi n'umukinyi mushasha wo mu Rwanda. Filme nipfuza gukina nta musi numwe ndayishikako. Urugendo mwarimwo je nakomeje kwita urugendo shuri. N'urugendo nyabaki rufise inyungu izahe wo yagira abandi ba. Ni haba hari urugendo rufise inyungu canke rwangiriye inyungu jewe ni runo rugendo. Hama hariho abantu bivanye sinzi ko ari gutahura kwabo, sinzi yuko ariho ivyiyumviro n'ubwenge bwabo babugera. Ndazi neza yuko twungutse ibintu vyinshi. Twize ikintu ca marketing, twize ikintu ca winning pitch. Ivyo ni ibintu novuga ngo vyubatse zino cinema international. Umuntu ashobora gukora filme igurishwa mwico gihe nko kuri twebwe nkajewe iyo mpomba aho hantu, iyo ntaba hajya ahantu novuga ngo nari kuba mpomvye cane, nari kuba mpomvye ibintu vyinshi parce que narize. Hari ikintu mwoba mwarabonye industry yacu yo kugera kuri industry yo mu Rwanda? Ni vyinshi, ni vyinshi. Twasanze hari abantu bageze ahantu vyampaye kwipfuza kwiga do plus, vyampaye kwipfuza kumva gukunda filme no kwitahura kuruta. Turafise abantu muri industry bazi ngo barubatse amazina, bazi ngo bageze ahantu, ariko I'm sorry to say this, nagira ndabaca intege ndababwira ngo mes chers amis, turondeze twige, dushiremo inguvu, dushiremo umwete, ntaho turagera. Niba uzi nguri gihangange uri gitangaza mu Burundi, amweke wo buri umuntu noba ntarabona, ntazi nibiko ngumaze gukora, ariko abantu twagiye byaraduhaye gusubira hasi. Urumva gusubiza ibirenge hasi, kumenye ko turiko dukandagira kwisi, kumenya yuko ari abantu novuga ngo bageze mu kirere. Mwaje mwaciye bugufi wabati just nothing. Yes, turabona ati we have to learn more. Dutegerezwa kwiga byinshi. Impinga iracari ndende. Birashoboka abantu bikina bazi ngo barubatse amazina, bazi ngo barahejeje, bazi ngo baragize gute. Umuntu wese ashobora kuba yashitse ahantu. Nibaza yuko n'uwarafise yo mindset yavuye yo mindset yamuvuyemo. Babanyarwanda barenze bari abaktere muzi. Kandi Sabbas ariko n'abantu no kwita aba full package. Harimwo nabigishije muri bo. Urumva hari abantu barongo ibintu bikomeye cyane. Urumva rero umuntu novuga ngo ariko ariyumvira kuri bajya baktere ari nyuma nk'intuzeye nk'ikireti y'Ijipo. Rero umuntu yumvira ngo twari gukiriza tubaze ubaziki ufise iki none ego diko twe turiko twiga market kandi market international. Wowe ufise iki uza kubaza wakoze kiza guhura niyo market international. Bariko bigisha winning pitch. Urumva iyo pitch peut-être que nivyo wahora ukora ntivyari bihuye na vya bindi uri kuriga. Ya package baguhaye urabona yuko idahuye na yandi wari ufise. Qu'est-ce que tu vas demander comme question? Kwicara hari ahantu kuri twebwe yaramahigwe, ariko byatunye mu ba depayse. Ni twabaye depayse ahubwo twari mu ishure. Yes, ubiharura ko ari two twabaye depayse, ubwenge bwiwe bugarukira ngaho hantu. This is Flash TV, we shine to progress. Hello again, tubaramutse cyane bakunzi ba Flash TV 257. Twizere yuko mumeze neza aho muherereye hose, natwe turashima Uwiteka atako aba yakoze kugira muronke ibyiza, twongere kubonana kandi tumeze neza. Nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God, Doctor of Love aka Diko Inoni Entertainment. Twakira umukozi w'Imana, niko natangiye kumva titre bayishira ko cyane, ariko jewe burya sinarinda nazi yuko muri ko Sabbas Nkurunziza burya ari umukozi w'Imana aka King. Meruse kwakira abakobwa batatu hano, bari bane mbere no kumwe ntamushize imbere ya kamera. Barambwira bati suko mbo harimo umwe akina muri timu yiwawe, ariko barambwira ati suko tuzinanye, suko ari inshuti yacu, tariko
Sabbas tumufata nk'umuntu w'icitegererezo kuri twebwe haba muri film cyangwa no muri monde ya gospel uvyakira gute iyo wumva abantu bakwigira ko bakubona nk'umuntu w'icitegererezo bacereza kugendera mu makanda yiwawe? Birateye ubwoba. Ibyo birateye ubwoba? Birateye ubwoba. Birateye ubwoba ariko biramfasha. Bimfasha kwirondeza. Kwirondeza kuba the best ashoboka. Kubera iyo abantu bagufitiye icizere ni bibi kubahemukira. Ni bibi kubahemukira, urumva ushobora gusanga ugwishije benshi. Rero ivyo bimfasha kumva umenga nkwiye ahubwo kuba cane uw'Imana yifuza komba, kuba mwiza ngira ngo kuruta kandi kuruta uko narimeze, kugira ngo bikunde nihaba hari umfatiye kwa karorero igihe cyose aronka akarorero keza. No kuvuga bica bimfasha nanje kumenya yuko Kristo ari wa karorero, ariko kandi nongera ndanababwira buriya Kristo ni wa karorero keza. Niwe karorero keza. Niwe karorero keza. Ni uvoma ko nawe niwe winspira ko. Ego. Hari umuntu yigeze kwigisha ngo umuntu n'umuntu. Umuntu n'umuntu, Kristo ni wa karorero keza. Kandi ni nako n'ijambo ry'Imana ribivuga. Turabona abakozi b'Imana bakomeye cyane gose muri Bibiliya, ariko tukabona bamwe umwe wese yuko hagiye hantu akagaragaza intege nke. Nanje ndi umunyantege nke nk'abandi bose, ariko numva Kristo ari we karorero keza, hanyuma nanje niga kuri Kristo. Niga kuri Kristo, rero twige kuri Kristo. Ni Sabbas tuba twakiriye, wumva yuko yanavyinjiyemwo. Uno mugabo ku batamuzi asanzwe ari n'umustiliste, niyo mpamvu ubona yambaye neza. Inshuro zose ndakubonye hari ukuntu wagiye ujanisha. Ariko kandi n'umwe mu je nkunda no kubita abasore by the way abantu bari mu bino bintu. Umwe mu bantu bakundwa cyane bitewe na ico bita character body. Iyo nimvugo yo muri film canke physique. Ugiza n'igihe hari abantu ngo basuko guterura mu ntore ntinda no bafise ibituza byiza kabisa. Unakore n'ahantu wari wanavyerekanye. Urakora sport? Ndakora sport. Uruzuye kabisa umuntu akuravye eba. Umusore wo kwipfuzwa ko. Ni bisanzwe. Iyo umuntu amaze kumenya just gukora sport ni vyiza. Kuko le sport est bon pour la santé, ariko kandi umubiri ni ikintu cyo kwishimira. Umubiri iyi ni nyama y'ivyondo, ni nyama y'ivyondo, umubiri urahinduka dans une seconde. Rero mu bisanzwe n'umuntu yonshima ashimiye umubiri nta nico yabashimye, kubera bashimiye inyama. Ariko saba tutabeshanye, yabashimiye inyama y'ivyondo mu mpemu gose. Aburya amaso y'abantu imbere yuko akunda ibyo bindi bintu byose bitaboneka, abanza agakunda ibyo abona inyuma. Rero je mba numva kumva yuko abantu runaka bagukunda bakakunda uburyo bumeze cyane cyane umuntu w'umustar ateza kugira look nziza. Umuntu w'umusore rero cyangwa w'umugabo yufise character body nziza yubakitse neza, nimwe mu bintu bikwega abafana uko niko genda bitaho. Birashoboka. Birashoboka kandi si bibi. Si bibi ni vyiza, kuko urabona ingene wama uri imbere ya kamera, iyo usa neza biraryosha. Hari n'igihe usanga hariho hall nyinshi zinakubera, story nyinshi usanga wojamo, ariko hari n'igihe bivanye n'umubiri ukuntu umeze, hariho ama story usanga kuroka ucukumigwa, ugasanga ati wapi vraiment. Urumva hari igihe usanga umusore ujayo, umupapa ujayo, nyene niyo mpamvu urumva niyo mpamvu navyo neno biyo. Oya ico nico kubera hari bitabo bikikubera. So ndakwakire cyane. Ni Sabbas Nkurunziza, ni umwe mu bantu bavuye mu rugendo rwagiye ruvugisha benshi, uvuye i Kigali hose ntibwari n'ubwa mbere ugiyeyo. Kandi we nibaza nimba abandi bajanywe na 2 bajanywe na 3, kuko narose amakuru ko wanavuye una shootinze kuri Ingaruka series. Usanzwe n'ubundi hari abari warazanye no barakina barabazi bese abastari bakinyemwo, uvuye ngo waragenda uniyaka nabo muri kumwe ugenda ugakora n'ibindi bikorwa. Nico cari canjanye. Mu bisanzwe nari mfise nka triple mission, ariko novuga hashobotse double mission. Aho ufise triple hashoboka double. Nari mfise mission zitatu, ariko hashoboka zibiri.
iyo gatatu catumye idashoboka ni vyavanye n'umwanya wanje urumva yuko umwanya wari muto ibikorwa bikaba vyinshi ariko ndashima Imana ko ivyo vyashobotse twaragize tournage y'ingaruka series mu gihe kubonamwo umukinyi mushasha wo mu Burundi n'umukinyi mushasha wo mu Rwanda rero iyo combinaison ndazi yuko muzoyikunda ingaruka series abantu basanzwe bayikurikirana sorry kandi inondwi murabona ko twacereye mu bisanzwe twategezwa kuyitanga ejo ariko hari utubazo twagiye tubamwo ariko inondwi n'ubundi ingaruka series barayironka baratangura kubona ninde mukinyi mushasha w'umurundi yinjiyemwo ninde mukinyi mushasha w'umunyarwanda yinjiyemwo kino gikorwa ko wagishizemo ingufu je mbona harimo imitahe myinshi harimo ingufu harimo ubwenge ubona yuko ikira nishimirwa cyane bikaze kabisa hari abantu banyandikiye ndakunda kuyaga none bari hanze y'igihugu barambwira ati no film iratwubaka iradushika ku mutima kubera kuri kurayishiramo ingufu nyinshi nikomeze mu bisanzwe uko nubatse iyo nitanze mu kintu nitanga wese n'umuntu nshatse kumuha service nitanga wese ikintu nemeye namba ari mu rubanza rwawe namba ari muri evenement yawe ndinze ndaguha accord ushobora gutangara ikintu ciwawe umengo nije nagishizemo ingufu kuruta wewe mweneco niyo mpamvu ibintu bimwe bundi sinkunda kwemera kwita mu bintu kuko ikintu ndacinjiyemo sinkunda yuko ukuguru kumwe gusigara hanze ushaka kugikore par excellence umva nivyo mba numva nshaka nivyo mba numva nshaka rero no hano mu ngaruka mba numva no kwitanga bimwe bishoboka canke ndinze vuga ngo nkore film mba numva no kora film bimwe bishoboka numvise umenga no kora nka clip indirimbo mba numva umenga no kora the best kuburyo iyo ndavye mbona umengo nta kintu ciza ndakora nigiye abantu bariko baravuga ngo hano hantu wakoze ikintu ciza je mbabona ntacyo ndakora kuko iyo ndaba nivyo nipfuza le produit nshaka mbona umengo sindayishikako filme nipfuza gukina nta musi numwe ndayishikako indirimbo nipfuza nta musi umengo sindaririmba umengo sindakina filme nama mfise inyota yo gukora ikintu ciza rero iyo ninjiye mu kintu nkunda ngende wese ninjire wese neme ikintu ndagikora wese nasi ikintu ndacanka wese nukuvuga ngo ntoye ikintu kuri wewe kivuga ngo biranka kusondeka asinda bikunda urumva uriza ukora ikintu ugikore kandi abantu bameze nkuko nta nubwo baba babesha nukuvuga gusa ayisezerano ni ryanyaryo adashatse kuri guha naryo nyene ntaryo yirirwa araguha ntari bari hari ndakubwira ati ntibikunda so Saba natangwe mvuga ngo urugendo rwanyu rwavukishije benshi tuzana abanaliste bavuga ibintu na biriya kugeza igihe bavuga bati biratangaje kubona abantu bagiye mu Rwanda harimo n'umugabo nka Sabbas bagira ubusa ubwo twe nta nyungu tubona muri festival bagiyemwe yoba ihari Saba tutabeshanye urugendo mwarimwo je nakomeje kwita urugendo shuri n'urugendo nyabaki rufise inyungu izahe wo yagira abandi ba ni haba hari urugendo rufise inyungu canke gwangiriye inyungu jewe ni runo rugendo hama hariho abantu bivanye sinzi ko ari gutahura kwabo sinzi yuko hariho ivyiyumviro n'ubwenge bwabo babugera biyumvira yuko uwatahuye ari uko akiriza ari uko avuga amajambo menshi ariko kuri jewe sitko ndabifata jewe ngishikayo nize vyinshi kuva turinda duheza nabo twari kumwe n'ababwiye ati irevre bariko bakoresha icongereza birashoboka hakaba harimo abantu bamwe boba badashobora kutahura canke vyinshi ntibavyumve ariko nabaye akarorero ku muntu afise ubumuga ubw'uburagi nyamuragi urabona nyamuragi ntiyumva kandi ntavuga ariko ashobora gushika ahantu akaguha reportage y'ikintu cabaye nukuvuga ngo ibintu vyari bihari naho umuntu yari kuba ari nyamuragi ntiyari kubura inyigisho akababona gusa uri ngaha ivyo vyo kuvuga ngo kumva shaka ushire apart gusa ukaba ubona ibintu biriko biraba yari inyigisho ihagije parce que Gasaba naguciremwo ico ntukivuze kugira udefande novuga ico mwakomeje kwagirizwa c'ubumenyi buke bw'ururimi no ico jewe nukucisobanura ko Gasaba wemero kunavuga icongereza ico nukucisobanura ko nta no kwishuri uri kuracika ico nukucisobanura ko ntaco no kwisobanura kuko uwo muntu ico barafatiye ko si ntaco nzi hanyuma nuko atari waruri abari baharingira ngo babishingira intahe en fait twirotruvye turi nyuma
inyuma mu kwicara no apana mu kwicara muri sije canke aho abandi bageze mu bikorwa vya filme wasanga tuvuge nka topic umuntu ari karavuga urumva topic iri kiravugwako ukabona yuko ça dépasse l'entendement ku buryo ukwiye no gutekereza ukicara ukabanza ukiga jewe nari mfise carnet nagiye ndandika urumva nari mwishure ku buryo mvuga ati wow hariho umuntu ageze kuri runo rugezo hari abandi aha niho abandi bantu bageze meme novuga ngo suje bariko byo bagiye barigisha batwigishije ibintu byinshi bitandukanye byinshi byaradufasha byinshi novuga ko byagiye biradufasha ariko urwego bari bagezeko n'urwego byari biriko n'urwego izo nyigisho zari ziriko si hari ahantu woca kugenda ngo upfe kubaza n'importe quoi urumva ntivyari vya bindi wobaza ngo n'importe quoi no ahubwo vyari uvuga ati hano hantu ngira nicare ntekane ntekereze nige nukuva nko kubaza ngo ama angre ngo afatwa gute nukuva birengeye tuno tuntu ni nko kumenja urumva nko kugenda kubaza nk'ico kibazo aho hantu ni nko kumenja so hari ibintu usanga aho hantu bidakwiye no kubazwa iyo muri mpamvu witwa Simone ngo yahagurutse baramubwiye ati man sit down ibyo bintu urimo nibiki ariko we n'ururimi urumva ngo ariko aravuga ibintu bitumvikana ariko akabandanya akabaza kwa tubazo tw'ubwana iyo babaho cyamuke wisaba kuko byafashwe nko kumaramaza abarundi muri rusange mwari mwagiye uko muramureka first day arabaza n'undi munsi ngo yongera arasubira niki ni baza nta muntu amaramaza uwundi umuntu wese ari maramaza kuko ubu hari ibintu twahinduye byari ningo umujyambo umwe ngo agatusha umujyambo abumwe akitukisha igihe wowe ugiye ahantu ntiwagiye userukiye igihugu wagiye wiserukiye ukabaza ikibazo namba ikibazo deka nkoreshe imvugo yoroheje ukabaza ikibazo peut-être kitari kubarizwa aho hantu urumva mwico gihe mu gihe ata muntu numwe waserukiye ari we wiserukiye wumva wovuga ngo amaramaje umuntu gute ariko pay attention nubwo kumbura ta drapo mwagiye mutengatiye hajya burya mwari mwaserukiye igihugu nivyo ico sinda chance ariko umuntu wese arafise liberté yo kuvuga ntushobora kugenda umuntu ngo umushire kwigufuri kukanwa kandi wewe yumva yuko ico agomba kubaza muri we nihageza niho ubwenge bwe umubwira niko umutima w'umubwira umutegeka no kumwankira no kumuhohotera urumva no kumwankira no kumuhohotera kandi noneho wo mubuza nkande wo mwankira nkande urumva wo mwankira nkande hanyuma entendement z'abantu ko abantu dutahura biratandukanye cyane wewe aho gutahura kwiwe kugeza ni hajya nyene utamuretse ngo yexprime ubumuhohoteye ubumugiriye nabi hanyuma wowe nawe wumva yuko ico kibazo umuntu abajije wumva yuko nawe urakirengeye namba umwana wo muri primaire abajije ikibazo cyo muri primaire wewe uri muri kaminuza ca kibazo urumva yuko utona kibaza sivyo ariko uriya mwana ugomba kumutahura kuko yabajije igihuye nuko angana urumva kandi umubujije ubumuhohoteye sinshatse kuvuga ngo n'umwana cyangwa sinshatse kuvuga ngo n'umuntu mutoya ariko arafise liberté yo kwivugira kuko ararenza 18 ans afise kandi hariya nta makritère yo kuvuga ngo n'umuntu abaje kino kibazo abagize na kwari kwisanzura none Gasaba wibaza ko rukubera iki abasitare bo mu Rwanda bakomakomeye batabonetse mw'ijya festival ku bwinshi ariko mbere bikavuga ko mwebwe mwari benshi kandi muzaranye mu Burundi kubasomba ivyo nibaza yuko ni faso umwe wese yiyubaka wewe urashobora kumbwira yuko inyigisho atazukeneye nanje nkakubwira ngo ndazikeneye kuko akarore niyo bariko barigisha mu ishengero hari usanga avuga ati ico cigisho je ntikindaba kandi mwese muri meme eglise uwundi no akavuga ngo nafashijwe ukabona ari karandika kandi akagenda yahindutse mwico gihe hari ibintu umwe wese yiserukira iyo waserutse nka wewe nukuraba inyungu ziwawe jewe uwo munyarwanda nambizo nyigisho arazironse ntavyo nzi nambara amaze guparticipa mu festival nkayo ntavyo nzi urumva hanyuma kijya kintu ukuntu nakibonye cyane novuga ngo cari gifise inyungu kuba producteur kubanditsi kuruta abakinyi
kuri jewe niko ndabibona. Okay. Rero nka twebwe nka jewe nk'umuntu ayoboye GN byamfashije ibintu byinshi cyane, nk'abari abamede bayoboye ama BMT, bari abanditsi, bari abaproducteur b'amafilme, no kuvuga ngo bari abantu ndazi yuko ndazi yuko bungutse ibintu byinshi cyane. Byari ibintu bitwungura kuruta kuri kote y'abakinyi. Hoba hari nk'ikintu uvuga ati iki kintu kumbure kimwe canke bibiri uvuga ati tutabeshanye umuntu atagiye nimba hatariho impamvu runaka ikomeye yatumye atagenda yarahomvye. Ivyo yahomvye guhomba koko sinzi ko novyita guhomba kuko biravana n'umwe wese ico yita uruhombo. Birashoboka ivyo yararimwo bikaba vyari bimufitiye akamaro kuruta n'ivyo twebwe twari tugiyemwo, bivanye n'imbono yiwe, bivanye na vision yiwe, akabona ati je ntaco nahomvye kubera ivyo ibinyungura nari ndabirimwo kandi vyaranyungukiye. Ariko no kwivugira nko kuri jewe canke kubagiriwe amahirwe yo kuhaba, ndazi neza yuko twungutse ibintu vyinshi. Twize ikintu ca marketing, twize ikintu ca winning pitch. Ivyo ni ibintu novuga ngo vyubatse zino cinema international. Umuntu ashobora gukora filme igurishwa mwico gihe nko kuri twebwe nka jewe iyo mpomba aho hantu, iyo ntaba hajya ahantu novuga ngo nari kuba mpomvye cane, nari kuba mpomvye ibintu vyinshi parce que narize ibintu bitandukanye, kumenya iyo pitch ushobora gukora ikaba ikwije amategeko, ikaba filme ishobora kuba international, package yayo niki ibitekeye mwiki iyo pitch kugira ngo uno munsi ni wakora iyo filme ikwije ivyo vyangombwa, umenye yuko iyo filme ishobora kugenda ikagugwa, ishobora kutangwa kuri Netflix, ishobora kujana handi. Uyo ni jewe kubera mfise iyo vision. Ariko hari undi muntu nawe vision we iri muri commerce, hari undi muntu nawe vision we iri mu kintu gitandukanye. Mwico kivuga ngo uruhombo ruvana n'umuntu bivanye niyabona, bivanye niyaja. Rero ntawe novuga ngo yarahomvye, petero turari mu bintu vyamwungukira. Ariko jewe nagiyeyo narungutse, kandi iyo ntajayo kuri jewe nari kuba mpomvye. Ku rundi ruhande kubera ikijya cari nk'ihuriro rusange, hari ikintu mwoba mwarabonye industry yacu yo kugera kuri industry yo mu Rwanda? Ni vyinshi. Ni vyinshi. Twasanze hari abantu bageze ahantu vyampaye kwipfuza kwiga do plus, vyampaye kwipfuza kumva gukunda filme no kwitahura kuruta, kubera abantu bose bagiye bahagarara imbere yacu, baba abantu beexposa, baba abantu bavuga ibijanye intahe z'ibikorwa vyabo, waba ari umuntu wumva yuko ari full package kuburyo ahagarara ko kabisa afise ikintu ahabantu. Yes, afise ikintu ahabantu. Rero ivyo jewe vyaranyigishije, numvise norondera, numvise no kwagura ubumenyi, numvise aho ndi hadakwiye. Turafise abantu muri industry bazi ngo barubatse amazina, bazi ngo bageze ahantu, ariko I'm sorry to say this, nagira ndabaca intege ndababwira ngo mes chers amis, turondeze twige, dushiremo inguvu, dushiremo umwete, ntaho turagera. Niba uzi ngura igihangange uri gitangaza mu Burundi, amweke wo buri umuntu noba ntarabona, ntazi nibiko ngumaze gukora. Ariko abantu twagiye byaraduhaye gusubira hasi, urumva gusubiza ibirenge hasi, kumenya ko turiko dukandagira ku isi, kumenya yuko ari abantu novuga ngo bageze mu kirere. Mwaje mwaciye bugufi wabati just nothing. Yes, turabona ati we have to learn more. Dutegerezwa kwiga byinshi. Impinga iracari ndende. Birashoboka abantu bikina bazi ngo barubatse amazina, bazi ngo barahejeje, bazi ngo baragize gute. Umuntu wese ashobora kuba yashyize ahantu. Nibaza yuko nuwarafise iyo mindset, yavuye iyo mindset yamuvuyemo. Rero urumva ko nk'ico niyo kuri jewe n'inyungu ikomeye. Yes. Rero nambara umuntu akunda filme yifuza ko muri filme agera kure, akaba atahaje, uwo muntu arashobora kuba afise akantu yahomvye. Bari ashobora kuguma yipansa muremure, ariko atari ivyo. Ngayo nguko ubu niwe Sabbas nibwo rwa mbere ugi KGL ndabizi of course, mugabo urumva wagiye mu buryo budasanzwe bwo kwiga uhura n'abandi bahinga, nibaza kuri ico gishinga ntahe ubu uriko uranashinga. Ni Sabbas ufise n'indirimbo nshasha washize hanze, bayirabe twanayipiniza. Bayirabe hasi niyo comment ya mbere itangura. Sinzi nimba ari ikintu woyivuga ko ukabwira n'abafana duce tugusezera kuko vuba turongera tuguhabwe mu buryo buri special bazobibona. Murakoze cyane, ariko numva hari akabazo ntishuye. Hari akabazo
akabazo ntishuye ngomba umuntu guhera w'umugabo umva uburyo warunancise nta nabonye ko utanakanyisha. yes hari akabazo wambajije ngo kubera iki tutabonyemwo abacteur cyane b'abanyarwanda of course abantu bahari b'abanyarwanda barenze bari abacteur muzi kandi Sabastar ariko n'abantu no kwita aba full package harimwo nabigishije muri bo urumva hari abantu barongoye ibintu bikomeye cyane urumva rero umuntu novuga ngo ariko ariyumvira kuri bajya bacteur ari nyuma nk'intuzeye nk'ikireti y'ijipo urumva nasanze dushobora kuba tumenya abastar bo kuri YouTube ubona menga nibo bantu bakaze ugasanga n'abandi bantu bikorera filime mpuzamakungu tutanazi umva ndavyibukijwe n'ico kintu uvuze ugasanga abahinga bakaze mbere ba papa sava bande ugasanga ni n'abana kuri niyo mpamvu ndiko ndavuga ati hari ibintu nibo baraho hano rero kumbure tutabonye bifotoza cyane umva babandi tutazi babandi tutamenya ariko wa muntu ahagaze ari kare expose ahagaze akakubwira hageze naho ibikorwa vyabo babigejeje aho bavuye naho bageze ushaka ati we ibi ni biki uyu ninde ntawuzi no rero wewe uri umuntu ariko wewe ubwenge bwiwe bwari ku bacteur ari nyuma niyo mpamvu ndiko ndavuga harimwe ibintu diko inyigisho novuga ngo zirengeye ku buryo hari ubuntu bwa fe kutopfa kuzana ntabwo zari zantuze za nyigisho za strictire ingene kugira gute bya bindi twebwe tumenyereye ngo bafata ngo prango aho nukuvaho baraharenze hari ibindi bintu urwego novuga ngo urwego nyene mpuza makungu rero umuntu yumvira ngo twari gukiriza tubaze ubaziki ufisiki none ego diko twe turiko twiga market kandi market international wowe ufisiki uza kubaza wakoze kiza guhura niyo market international bariko bigisha winning pitch urumva iyo pitch peut-être que nivyo wahora ukora ntivyari bihuye na vya bindi uri kuriga ya package baguhaye urabona yuko idahuye na yandi wari ufise qu'est-ce que tu vas demander comme question urumva aho hantu ari ahantu ugera ntugire ubuyu wayo ubaze qu'est-ce que tu vas demander ni iki ushaka kubaza urumva ukavuga ati bino bintu birarenze si za nyigisho zazindi dora twiga zazindi z'abana batangura no ahubwo yari question y'abantu bamaze kwiyubaka bamaze kurenga ibintu biri loko ahubwo bo babona international none cette fois rero sabuvuza akantu ukanyibuza kandi tunakavuga umuntu rero yasa n'unenga urugendo rwanyu aza kuba afise reason ati gute ko mwenga mwagiye gufungurira ku meza y'abakuru mutara yashikira it's good umunsi umwe Dawidi yahamagaye Mephibosheth kugira ngo basangire ku meza it was a chance yaramahigwe twebwe twari tugize kwicara hari ahantu kuri twebwe yaramahigwe ariko byatunye mu ba depayse ni twabaye depayse ahubwo twari mu ishure yes ubiharura ko ari two twabaye depayse ubwenge bwiwe bugarukira ngaho hantu urumva ariko twebwe ubwenge bw'iwacu ntibwatweretse ivyo ubwenge bw'iwacu bwatweretse ko turi mu ishure turiko turiga sivyo kandi rero ivyo twaronse twe twarabironse urumva ujya muntu yovuga akavuga c'est bon parce que afise freedom afise liberté yo kuvuga afise liberté d'expression nta muntu umwe yo mubuza ariko twebwe nk'abantu dufise ico twize turafise ico twungutse rero kwicarana bajya abantu nkuko kuntu bivuze kwicarana bajya abantu tuvyite ubuntu canke tuvyite kuko je nibaza yuko na tuno dukosa twagiye tuba dusa nico kintu waruvuze ati byari binaturengeye ntabwo ubona yuko iyo muza kuba mwagiyeyo hari ubundi bumenyi nange mufise bw'intambwe mumaze gutera basingana n'ijya yo mu Rwanda ko vyari kuba karusha gusumba uno munsi none ndakubaza iki bisangira ubwoba buvuga ngo birashoboka ko ari n'umuntu yavuyeyo ataco yungutse ushobora kuba acungutse ko hari indi ntambwe ugezeko nuvuga iri mie avance ugereranije n'abandi okay niyo mpamvu nakubwiye bijya bintu vyari bifise abantu vyari vyega namba yari muri domaine yari atari mwiyo domaine y'abantu vyega uwo muntu ashobora kuba atakintu yungutse akarorero sindi ko ndamuvuga mushiki wacu ejara naza dukore uri kuraraba nkawe nk'umanaliste nk'umuntu yitwa Constance niyo icyo yarungukiye muri uriya mubona iyo sinohagara mu kibanza ciwe ariko nakubwiye ngo hari ahantu n'ikiragi gishobora kubona carize
rero sinzi kumbura yarabonye nuko abakinyi ba filime bagenzi be bicara intambuko bagira kumbura uburyo banywa amazi erega nanyo ni discipline ni yindi shure no jewe no hagarara ngo mvuge ngo urumva ngo kunuku ariko navuze ijambo rimwe muri rujya rugendo n'umuntu yoba atavuga ariko akaba afise amaso yo kubona yategerezwa kwiga ariko naho higa ushaka uko bose s'abageni harimo abaherekeza abandi naguha akaroro ko mu rusenge murashobora kwiga ijambo ry'Imana mwese kandi mukagiga mu kirundi umwe agataha atakintu na kimwe yumvise uwundi nawe agataha kuvugira ngo nafashijwe kandi afise n'ico yungutse rero urumva ivyo sinoja ku ruhande rw'umwe ariko nibaza kwico kibazo nacishuye dutandukire kuri ya ndirimbo rero imbere yuko tuyijako reka duhereze hano hantu cyangwa byakunda nubwo mutagiye muri benshi abagiyeyo si bake kugeza n'igihe haramutse hari ico bohindura batogihindura ngaha nyuma y'ivyigwa bidasanzwe numva uri kuratera amashurwe ku rugero runini twitega ko hari impinduka tugiye kubona muri filime yacu hano mu Burundi jewe impinduka ndayiteze nta fatiye ku bandi ariko mfatiye kuri Sabbas kuko niwe ndiko ndaserukira pour le moment urumva canke mvuge muri GN nakubwiye ngo namambona umengo sindakora rero numva avec imfashanyo y'Imana et de Dieu Imana hamwe yonshoboza uko ndiko ndipfuza ibintu bikagenda neza ndumva yuko hari impinduka yoba rero niyo abajewe mbona impinduka nizere yuko muri bari abantu twari kumwe haro nabandi nabone bipfuza nabone babona impinduka mu bikorwa byabo ariko ibi byo byose bavuga ngo uburyo bujana n'uburyohe ubwo buryo igihe tuzoba twaburonse parce que biriya bintu n'uburyo saba amafaranga ni budget mon cher mu gihe rero bizoba byashobotse mu gihe bizoba byakunze nizera yuko muzobona ibintu ariko nubwo mutobibona umunsi canke ngo mubibone ejo nizera yuko umwanya uwari go gose Imana izotugirira ubwo buntu yazi ko muzobona ati kumbe vya bintu bafise ikintu vyunguye uno mugabo afise nijwi ryiza of course nari bivuze afise indirimbo shashiri indirimbo ifise ama challenge menshi n'abanyabakobwa bariko baragira ama challenge ku rugero runini niyo mpamvu no mugabo abanakundwa n'igitsina gore of course udukubite ku chorus hamugira ico tubwiye ko nka rimwe canke abiri indirimbo ivuga ngo murambabarira ngo grippe byatari muravyumva ko mvugana nabi ivuga ngo ego birahinduka Imana itegetse birahinduka naho vyoba byananiye abantu bihuye na Yesu birahinduka ako karakwiye ja kuri Sabbas Burundi kugira ngo urabe iyo ndirimbo yose Saba je numva no gushimira hari surprise tugiye gukubita abantu ujya kanya nubwo menga akaba ari gato nubwo akaba ari gatoya cyane ariko ndashaka ugire ubutumwa cyane cyane umugirira abafana kuko abakinyi ba filime bagenzi bawe bari wababwiye hanyuma duce guherekeza ubwa mbere na mbere ndashimiye cyane abafana ingene mudukurikirana ingene mukunda filime ingaruka aho muyigejeje biriko birampa ingufu zo gukora kuruta ivyo rero ndabashimira cyane gose Imana ibahezagire ariko kandi ndababwira ngo iracabandanya iracahari mubandanye mukurikirana ibikorwa vyacu mu bikunde mu bikundishe n'abandi tubibutsa indirimbo twakoze indirimbo nshasha yitwa birahinduka ntitwayivuze ko cyane diko wemere kwiriya rideni tuzoyivuga ko cyane la prochaine fois hanyuma ni indirimbo nakoze ifise amashusho iri kuri YouTube urubuga rwa Sabbas Burundi mugende muyikurikirane yisangize n'abandi ndabibutsa yuko imbere yuko no mwaka nyene uhera ndabafitiye indi ndirimbo yitwa nakuamini nababwiye yuko uno mwaka imbere yuko uhera ndabahereza indirimbo zitatu kugira ngo 2024 ngizi ndiko ndazibaha ariko mwitegure 2024 kubona Sabbas mushasha mu ndirimbo kubona ibintu bishasha kuri Sabbas Burundi Imana umwijuru bahezagire ndabashimira cyane ingene mudushigikira ingene mutuba hafi kandi umutima mukomeze Imana ibahezagire muhezagirwe cyane nkuko n'umukozi w'Imana aba arivumereye turabakunda cyane make your comment everywhere you are turabakunda hasta la vista This is Flash TV. We shine to progress.